Iyi ni Bijisho TV, wowe urinde nakumenye sangwa kazi inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, eka namwe mwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka wa 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu amazina ariko aravugwa ko hirya nino mu banyagihugu n'amazina ashika kuri atatu. Hari inkuru yahejeje gukwiragira mu kanya kaheze ivuga yuko nyene icubahiro Barishara Guillaume Bunyoni yoba yatawe mu mvuto. Kuri ubu rero turafise amakuru akomeye cyane ava ku rubibe igihugu cacu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda. Nyuma zuko binavurwa yuko kuri ubu imbibe igihugu c'u Burundi gihana n'ico gihugu nyene zuguruwe. Hari amakuru akomeye cyane avuga ko hari abasoda batari bakeyi n'abapolisi. Amakuru adushikira ava ku urwo rubibe nuko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Marshal Guillaume Bunyoni. Mu nyuma zuko abonye ko guhunga aciye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura bitomukundira. Kuri ubu biravurwa yuko yobahejeje gufatirwa ku rubibe. Abasoda bakwiragiye hirya nino mu bice bitandukanye na cane cane mu micungararo y'ibisagara. Ese Marshal Guillaume Bunyoni yobagiye guhita janwa hehe? Ivyo nivyo za kumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko kandi kuri ubu duhejeje kuronka urutonde rwa bamwe mu bategetsi bagiye guca babogozwa mu nyuma za Marshal Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nabo turaza kubabashitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu. Sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko kandi haraheze igihe kitari gitoya havurwa amakuru y'ikudeta yatunganywaga kugirirwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye. Mu nyuma zuko abo mu biro vy'igendereza baronsa amakuru akomeye cyane ajanye n'iyo kudeta. Umukuru mu gutunganya iyo kudeta ariwe Marshal Guillaume Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yaraciye abogozwa mu mabanga nk'uko mwese mwavyumva, ariko hari bimwe vyabaye mutigeze muramenya. Ivyo navyo turaza kubibashitsa ko vyose idonido ngo ni mu nyuma zuko mwijoro ryaheze hari abahatswe kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye, ariko ngo uwo mugambi waje gupfuba. Ni kuzihemvo leta ya Gitega itatangaje ivyayo makuru, navyo turaza kubigushitsa ko vyose idonido. Biruko kandi mu nyuma zuko duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane avurwa yuko mu gipolisi no mu gisoda kuri ubu ngubu bivurwa yuko ngo hoba hari akarwi kahejeje gutunganya imigumuko yo kwiyamiriza icemezo cafatwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye. Wako karwi kakaba arako mu bashigikiye wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo bikabuko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane turonka ari uko Marshal Guillaume Bunyoni yahagaritswe mu nyuma zuko yageragezaga kujabuka urubibahungira mu gihugu cibanyi. N'amakuru akomeye cyane nyene adushikiye, ayo yose turaza kuyabashitsa ko idonido. Ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, racubona hari akazogera naho nyene ufyondeko. Eka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Turasubiye kubaha kaze inshuti banywanyi bacu. Heka nsubire ndabahe kaze inshuti banywanyi bacu mukitwumviriza muherereye hirya nino hatandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Namwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Ndakwibutse ko turi kwigenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka wa 2022. Tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane nk'uko twebabwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Urabizi kuva ku munsi w'ejo harumvikanye amakuru akomeye cyane atari yitezwe n'abatari bake yuko nyene icubahiro Marshal Guillaume Bunyoni yarahejeje kubogozwa mu mabanga yiwe. Vyaragiye bivurwa ivyirementanyeka n'ivyukuri ibijanye nuko yoba yaratawe mu mvuto ku munsi w'ejo, ariko kuri amakuru akomeye cyane adushikira mu nyuma zuko mwaka gatondo wewe n'abantu biwe bagerageza guhunga banyuze ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Vyanse rero kuri ubu ngo amakuru adushikira dukura ku
masoko yacu ku rubibe igihugu cacu c'u Burundi gihana n'igihugu kimwe kibanyi. Biravurwa yuko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Marshal Guillaume Bunyoni ahejeje guhagarikwa wari mu nyuma zuko yagerageza kujabuka urubibe mu muduga hama carahagarikwa. Kuri ubu biravurwa yuko aho ngaho hari abasoda batari bakeka n'igipolisi kuribaza yo baciye ajanwa hehe. Ivyo nivyo za kumviriza yo baciye ajanwa hehe. Eka imbere yuko tubashitsako ivyayo makuru tubashitseko ubuzima bw'uyu Marshal Guillaume Bunyoni mu butegetsi bw'u Burundi inyuma y'imyaka ishika ku 17. Marshal Guillaume Bunyoni yari umuntu akomeye mu butegetsi bw'u Burundi, yari umuntu akomeye mu butegetsi bw'u Burundi. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 7/9 umwaka wa 2020 nibwo inama nshinga amateka yemeje nyene icubahiro Ndirakobuca utazirwa ndakugarika ko ari we umusubirira mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere, ngo ni mu nyuma zuko yari mu mugambo ukomeye cane wo gutunganya ikudeta kugira catembagaza ku butegetsi nyene icubahiro General Major Vincent Ndayishimiye wagiye amudomako agatoki akatari gakeyi kugira ivyo bibe vyagenze uko nuko kugira ivyo bibe vyagenze uko, ngo nuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Vincent Ndayishimiye atari acishimiye ko babandanya gukorana. Amakuru ava kuba hafi mu butegetsi avuga ko icatuma nyene icubahiro Marshal Guillaume Bunyoni akorwa mu mabanga yiwe ariyo kudeta yategurwe nubwo atacavuzwe mu nama nshinga amateka igihe yariko iremeza umusubirira. Nta nitangazo umukuru w'igihugu yasohoye kugira avuge imvo zuko atacifuza ko abandanya gukorana na Bunyoni. Mu myaka 15 muhisi Perezida Petero Nkurunziza yamaze ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2020. Guillaume Bunyoni yabaye umurongozi mukuru w'igipolisi cy'igihugu, abo umushikiranganje w'umutekano, abo umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, eka yongera kuba umushikiranganje w'umutekano. Ivyo vyamugira umuntu akomeye ku butegetsi bw'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Vyaranavugwa ko yagira uruhara rukomeye mu rupfu rwiwe. Ni mu nyuma zuko abo bafashanya kumugandagura ari bo bamwihindutse. Amakuru akomeye cane adushikira nuko uyu nyene icubahiro Marshal Guillaume Bunyoni yari umuntu akomeye ku butegetsi bwa nyene icubahiro Petero Nkurunziza, akanaba soma mbike wiwe. Ariko kuva nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2020 ni nabwo kandi yaciye agirwa umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi, ngo bikaba vyari mu mugambo ukomeye cyane waruhejeje kugirwa n'izi ntwazangabo wo kugandagura nyene icubahiro Petero Nkurunziza kugira atazaca badurumbanya ku butegetsi. Yari umuntu akomeye kandi mu mugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Imbere yuko kandi aba umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Bunyoni yaragezaho biboneka ko aciye ko atari umushikiranganje nk'abandi, yagendera mu rukurikirane rw'imiduga myinshi kurusha abandi bashikiranganje bose. Yinjiye mu iduka ibarabara rica imbere yaryo ryarugarwa hepfo no haruguru, abari imbere mu iduka bakagumamwo, abari hanze bakarindira bose gushika hejeje cari kimujanya kagenda. Guillaume Bunyoni bivurwa ko ari mu bantu batuze cane na cane ku bikoresho vyiwe mu rugo vyose ari inzahabu. Ibimenyetso vy'ubwo butunzi bimwe ntiyabinyegeza nko kubigaragaza mu mafoto agabira imiduga y'ikimazi umugore wiwe n'abana biwe iyo bagize amasabukuru canke se kwifotoza be umugore we mu nzu zabo bicaye mu ntebe canke bambaye vyambarwa bigaragara ko ari ivy'agaciro. Guillaume Bunyoni w'imyaka 50 yavukiye muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura mu mwaka w'1972, ariko nyuma umuryango wiwe wahavuye wimukira mu ntara ya Rutana
aho afise urugo runini yagiye ava kuri kaminuza y'u Burundi aja mu muhari urwana wa CNDD-FDD nyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Uwo muhari wahavuye uhinduka umugambwe utwara igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005. Kuva ico gihe Bunyoni akaba yaramaze iyo myaka yose imyaka ishika ku 17 mu bibanza bikomeye vy'ubwo butegetsi. Eka ikibanza ciwe mu butegetsi bw'igihugu coba kigarukiye ngaha ni mu nyuma zuko amazina ashika kuri 3, izina ryiwe na ry'umukuru w'igihugu eka na Ndirakobuca Gervas wahindutse umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ariyo aragaruka ko irya nino hoba mu bimenyesha makuru eka n'irya nino ku mbuga hwaniro no mu banyagihugu. Ivyo kandi bikaba biruko mu nyuma zuko harayandi makuru akomeye cane mutamenya. Ubu biravurwa yuko atari wewe yahejeje kubogozwa mu mabanga yiwe kana abashinzwe ububiko bw'ibirwanisho mu gipolisi nabo barabogojwe mu biro vy'umukuru w'igihugu na cane muri protokole yiwe nabo nyene barabogozwa. Hari n'abandi bategetsi bakomakomeye bagiye barabogozwa ngo bose bikaba ari mu mugambi wo gufashanya no gushigikirana n'uyu Marshal Guillaume Bunyoni, umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi yategura igihe kitari gitoyi. Ariko mu nyuma zuko bimenyekanye hari ukutavuga rumwe hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyatuma aca bivugira imbere y'abanyagihugu mu nyuma zuko abitangaza doma gatoke adatomora neza ngo avuge wariko aravuga. Vyaciye vyibonekeza ubwo bamwe babogozwa mu mabanga baserukiwe n'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yaranamenyekanye neza ko ari we yavuga kuri uwo makuru adushikira nuko abarongozi bakomakomeye mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu batanguye kugenda barabogozwa, n'abatarabogozwa barafise ubwoba bukomeye cane. Amakuru dukura kuba hafi mu gipolisi nuko kuri ubu ngubu hari akarwi gakomeye kavyutse mu gipolisi eka na bamwe mu basoda babishigikiye. Bikavurwa yuko ngo hariko haratunganywa imigumuko yo kwiyamiriza ingingo yafatwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na somambike wiwe Ndirakobuca Gervas. Ibintu bikaba vyahejeje kuba bibi cane biruko mu nyuma zuko mu makuru twakubwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu hari amakuru ajanye nuko kuri ubu Guillaume Bunyoni yo bahejeje guhagarikwa ku rubibe igihugu cacu gihana n'igihugu cibanyi. Bikavurwa yuko ngo yari mu kaduga gato agerageza kujabuka urubibe. Ivyo bikaba vyaba nyuma zaho kuva ku munsi w'ejo akurikirwa nabo mu biro vy'igendereza agerageje guhunga kandi aciye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, ariko navyo bica biramukomerera. Ubu noneho biravurwa yuko kumbibe igihugu gihana n'ibihugu bibanyi kuva mu gatondo ko kwirigenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka 2020 hari abasoda batari bakeyeka n'igipolisi n'abambaye impuzu zisanzwe bose ngo bikaba vyari mu mugambi wo kubuza bajabuka urubibe bahunga ngo kugira ivyaba mu mwaka 2015 bidasubira kuba. Mu nyuma zuko kandi kuri ubu amakuru akomeye cane ari uko rubibe igihugu cacu gihana n'igihugu c'u Rwanda ruhejeje igihe kitari gitoyi rwugawe, kuri ubu rwuguruwe. Amakuru akomeye cane nayo ahejeje gushika abamenyesha amakuru bacu bakigira ko amatohoza ese vyoba bifise aho bihurira n'ikibazo kiri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo uzavyumviriza mu makuru yacaza. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko racubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ko munsi ku munsi. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Bijisho TV.